Okay, ku mpamvu zo ko mwatwize mukadukurikirana niyo mpamvu natwe tugize ico tuvomora tukibasangiriza igihe kugira ngo hatagira uzo kwidoga ngo nakurikiranye New Life Studio Bugenyuzi hanyuma ngo sinigeze menya ibijanye n'iki kintu. Okay, this is 1xbet. In this video I'm going to show you how you can register your professional account in 1xbet mu munota umwe gusa. Ukigurira konti iri professional ya 1xbet hanyuma gatangwa nawe gupaliya kuri izi nkino ubona ziriko ziragira imisi ziba Premier League, La Liga, nizindi uzi Champions League n'ibindi. Okay guys, sasa muri no video ushobora kuba warigeze kumva bya 1xbet muguka butigeze bisobanukirwa, ushobora kuba warabibonye ku mugenzi wawe, ariko muri no video ngiye kubigusobanurira byose. 1xbet no rubuga cyangwa se ni application kanaka dushobora kugurwa ko konti yiwacu hanyuma tugatangwa natwe gupaliya. Urabona nko ngaha utuno dukupona giye nkina, urabona ngana nashize ko 300,000 kuri konti y'amanota 2 hanyuma aca mpemba 680,000. Urabona ngaha yuko nashize ko 300,000 kandi kuri konti y'amanota 2 aca mpemba 799,000. Urabona ngaha kandi nakinishije 500,000 kuri konti y'amanota 1.8 nca mpembwa 934,000. Urabona ngaha nakinishije 300,000 nca mpembwa 662,000. Urabona ngaha nakinishije 150,000 nca mpembwa 372,585. Aha urabona nakinishije 180,000 ndahembwa 747. Guys, 1xbet nurubuga gwizewe. Aha nakinishije 1,000,000 ndafata risk, bana amafaranga nariye mukanya gatoyi cyane nka kuguhumbya. Aha urabona nakinishije 1,000,000 ngi 2,220 ingahe. Aha murabona ha hose n'ahantu nagiye nkina. Okay, 1xbet rero nurubuga rugufasha kwigurura konti. Wewe urugura konti hanyuma gatangura gukina. Abantu benshi bugurura amakonti nabi, ariyo mpamvu usanga bakinye bakabura amafaranga bikanka ko bajya kupozi wabo ntizigeze zitabuka. Wowe ngiye kubikwereka neza. Ikintu cyambere rero kigusaba ni kuba ufite application ya 1xbet. Application ya 1xbet ngiyi urashaka kwitireshaje muri Chrome cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp. Nimero ni yenyene mubona ngaha kuri screen yanyu. Urashaka kunyandikira kuri WhatsApp nkaguha application ya 1xbet hanyuma ukigurira konti iri professional. Ikintu cyambere rero tugiye kugura konti ndakwereka ingene bigenda etape par etape. Ugumane nanje gushikimira ya video hatagira kanana kamwe katakwigira kagucika domis. Turaza kuza first turugurura application ya 1xbet kuko turamaze kwa tuyifise muri telefone yacu. Hanyuma maze kugura application ya 1xbet ushikira ahantu hameze nkuko ucukora ucuca hano handitse registration. Ushobora ngaha kuri registration. Abantu benshi bugurura konti nabi mugaca ngaha aha ngo by phone, ariho usanga babuze password plutôt bakabura ijya code, ariho bica byankira. Okay, je abantu mwese muza kugurura uno munsi ni muce ngaha handitse 1 click ndabeke ingene bigenda mu munota umwe gusa. 1 click ucufyo ndaho nkuko kontu ariko akoresha igifaransa muza gusanga handitse 1 click. Hanyuma ngaha uraza gushira igihugu cawe, abari mu Burundi reka tugumize Burundi, abari mu Rwanda muza kwashira Rwanda, abari Kenya muhashire Kenya, Tanzania muhashire Tanzania, USA muhashire USA. 1xbet is an international account. Ni international account ikora mu bihugu byose bitandukanye byo kwisi. Hanyuma ngaha nawe urashaka amafaranga ukoresha ushaka kurugura konti $1 mu gihe uzora deposit $1 cyangwa ugumize amarundi mu gihe ushaka kudeposit amarundi. Okay, twebwe twigumize amarundi. Ikintu rero cingenzi abantu benshi gikunda kubacanga naha kuri promo code. Kuri promo code iyo bikoze nabi 1xbet yawe urakina amakupo agatabuka, ibyo uri kurakora byose bikanga. Ucuza renga ukemeza nkoko hanyuma ukacuza hano kuri clavier kuri kano kaboro ko kuri clavier kagafyonda kinshuro zibiri kugira ngo wandika magic skill indome nkuru, kuko no ndika mu ndome ntoya ntibikunda. Uca wandika ijambo sakabagano. Ni wandika ijambo sakabagano uverifye neza ko ata erreur n'imirimo. Mu ndome nkuru wandika ijambo sakabaganwa usubiremo kabisa wihweze neza. Hanyuma uheje ugasanga ni sawa, ucuza hano hepfo aha kuri aka kaview aka kantu ugaselecting. Hanyuma uhejeje ucumanuka hano handitse register rero twugurure konti iri professional. Register, yes, turabijanye. Yes guys, mwihweze neza inzara zose twaciyemo ata kosa na limwe mushizemo. Okay, turarindira rero ino verification kuko urumva ni konti iri professional, bitegerezwa kwiverifya nyene bigatwara nakanya kugira ngo barabe neza ko babikoze neza muri system ya 1xbet international account.
Yes, hanyuma bacha batuzana ikintu bita verification. Tugomba dukore verification barabe yuko tutari irobo. Murabona na ya code barayihinduye ubu basigaye bazana akantu kakabaro. Okay? Ubu basigaye bazana akantu kakabaro. Urabona umupira hari gihe usanga bawuzanye ngaha canke bakawuzana n'impera. Wowe ikintu ukora uraza kuzana ngaho utsinde igoli winzize muri kano kazingi baba baguhaye ukoresheje tuno tuboro two kudefira. Nyimbi bari ino ucudefira ugenda ino birumvikana ucudefira uzino. Nyimbi baro bayizanye ino ucudefira uzino. We gusa puruvike utumbereza. Muze kuraba ingenda bigenza. Ndaza gufata akabora ka murabona yuko ndakadefira ncenda yizana ntumberezemo nyene neza ncendekura. Yes, success. Namaze gupasa baranyemereye ko ndengana. Aha baca bampa code. Guys, ibi bintu ni ibintu by'ingenzi. Ucugira screenshot ukagira ubanza ubibike. Iyi username ni konte yawe. Donc ni ico bita ID yawe. Hanyuma password yoyo murayize ni password nyene gufasha kwinjira muri account yawe. Ibi utegeza kucubigira screenshot bibaye ngombwa ko vyandika ahantu ku gapapuro hato utazokwigera uvyibagirwa ngo wageze miliyoni ukayibagirirayo. Uco vyanda hano rero kuri next. Yes, account yacu twamaze kuba tumara igice ca mbere cingene uyugurura. Ikintu ca kabiri rero twama tuca twihutira gukora ubunyene tukoma dushireko nimero yacu ya telefone ubunyene direct ca tucano muri menu. Hanyuma cyo ducari hejuru handitse ngo ID personal profile. Yino hejuru cyo dufyondayo. Hanyuma cyo tucano handitse ngo phone number cyo dufyonda link ajoute un numéro de téléphone kuri phone number. Ndio cyonze hatari cyonze kuri email. Uza hano kuri phone number tuanze dushire ku nimero ya telefone. Nico kintu cyambere cingenzi gikenewe. Nshanza nshashemo nimero ya telefone yanje nyene 69 79 56 57 nimero aho uri yaranje akoresha nimero utari bwakoreshe kuri 1xbet niho vyo basawa nimero utari bwakoreshe kuri 1xbet. Yes, hanyuma urabona ka kabaro n'ubundi kace kaza cankora verification nkazaza urabona nkuko bakazanye no ndefira ngendi ino nkuko nshanza ntumberezemo nyene ba verify ntari robo ntumberejemo nyene igitego kikinjira candekura. Très bien, success. Babinyemereye. Yes. Hanyuma nchavyo urabona ko babinyemereye nimero ukoresha utari bwakoresha kuri OneXBet nabikubwiye ngaho bicavyo ura code cenyaruka seche kimera haliya chancyo ndahano handitse send code. Hanyuma cende code nyene ubunyene reka turabe ko bayiduha. Code bamaze kuyimpa ubunyene nta no ko bagutevye. Chavyo ndahano hepfo handitse activate. Iba iri nko muri telefone ho nyene bihita vyiverifya vyo nyene. Yes guys, murabona ko nimero yamaze kuba ijamo ngaha. Yamaze kubijamo. Ica kabiri rero tugomba twuzuza umwidondoro kugira ngo nitwakina tugatangura kujya amahera bizotworohere kurotira. Caducano handitse enter details. Catwinjirayo nkuko. Hanyuma cenza hano rero nkombere tuno mwidondoro wose. Muze kubikurikirana neza wuzuza bijya biri kuri karanga muntu neza atakintu kimuhinduye. Ndaza kuza ngaha nandike Eric. Izina rya mbere rya kabiri nandike Sakabagano nyene ya code promo ndayibibutse Sakabagano. Eric Sakabagano. Sasa nshitse ngaha rero aha kuri patronymic ndahihoza nshinja hano kuri date of birth. Hanyuma ucushonda hano haruguru gahitamo umwaka wavukiyeko. Yes guys, nshampitamwo jewe umwaka navukiyeko. Hanyuma urahitamo n'itariki wavukiyeko. Itariki wavukiyeko urasubiza nyuma nko kugashikira ukwezi kwawe February 25. Hanyuma ukagira okay. Yes. Hanyuma hejeje ucuja place of birth. Chanza ahantu navukiye. Sorry. Genyuzi. Hanyuma nchenza hano kuri Lejo hano baduhaye Karuzi urahitamo city. Karuzi urahitamo. Ucuza hano residence address. Ucugira Bugenyuzi niho nibera New Life Studio Bugenyuzi ngira muca mu vyumba. Document type ahanshanza nkahitamo national ID card karanga muntu kubera iyo mfise nimero yayo kuri seri ngaha shakura hihoza cyangwa ngira nk'ibiharuro nka rimwe inshuro zitatu. Ushuje hano kuri document number ushusha rero nimero ya karanga muntu. Hano rero haragoye urabona kuri karanga muntu kusanga ari kutuntu tudupwe n'utuntu tudukwego tujya dukwego uzotwihoze nk'ubu ngira 0701.20 kuri karanga muntu hacandika ngo bale. Iyi bale rero wayishizemo ntibikunda hose ugira utuburongo ucugira point 16 36
20 27 20 bambe 25 uku nimero yanje akaranga muntu mpece kuyigira nkuko urumva hose wabonye nagize tuburungu nta hamwe nigize ngira /. Okay, cenza hano kuri date of issue itariki yatangiweko naho nye nshanza ngaha itariki yatangiweko nkaraba itariki ngira okay hama yatanzwe nande issue by hepfo I should buy yatanzwe nande nshanza nkagira admin like this admin mustanteri cenza hano hepfo ngira save hanyuma nyine bazakunzana n'ubundi akantu k'agakode changes made successfully ibintu byose nakunda kora barabyemeje. Ubu rero konti yawe nje ya 1xbet murabona bamaze kuba bayiverifya n'izina ryamaze kuba rijamo ino hejuru. Uje ngaha kuri popular ucutangwa kubona ingene bakina. Yes guys, ukabona match ingene bigenda byose. Rero kubijanye n'ingene wokina turafise groupe ngaha ya 1xbet dusanzwe dutangamo n'amakupo ameze neza cyane. Washaka kuza ngaha muri groupe yacu yitwa kupo korije 1xbet murabona irimo abantu 215 dusanzwe dutanga udukupo tugiye dutandukanye. Izi ni kupo dutanga ku munsi ni kupo dutanga ku munsi ngira muravyibonera. N'ubundi ushobora nyandikire kuri ino nimero ubona imbere yawe mpeje kuguha application ukugura account ukoresheje code promo Sakabaganwa cenda gukubita no muri groupe ucuzurironkera dukupo wikinire wirire umuzungu twibera aba millionaire. Thank you for choosing me, thank you for watching this video, this wonderful video how you can create your professional 1xbet account. Thank you for choosing Sakabaganwa promo code for deposit uzoronka bonus ya 200% kuri chaque dépôt cause lundi na vendredi. Thank you for watching. Ciao ciao.